Turazi yuko muri benshi mukunda kandi mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu Renape Burundi. Tukaba tuzi yuko mudukurikirana gatanu kuri gatanu biciye ku mbuga zacu za YouTube, Facebook na Twitter. Aho mudukurikirana muri mu gihugu hagati canke hakurya y'imbibe zacu. Amazu yacu akaba bashikira avuye muri Afrika y'ubuseruko. Tukaba tuzi yuko mudahengeshanya kubandanya mukurikirana ivyo tubashikiriza. Uyu munsi kwigenekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane umwaka wa 2023 ishirahamwe ryanyu ribicishije kuri radio mukunda cyane Radio Réveil ariko abajya batunganirije ikiganiro ciharije ku rupfu rwa nyakwigendera nyine cubahiro Cypriano Ntaryamira ayagandaguwe kwigenekerezo rya gatandatu kwezi nkuku umwaka wa 1994. Aho tukaba turi mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza ku kibuga mpuzamakungu c'i Kanombe. Muribaza muti Cypriano Ntaryamira ninde, yamaze iki, n'umuntu ki? Ivyo twabibateguriye, gumana natwe. Cypriano Ntaryamira yavutse igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa gatatu umwaka wa 1955 avukira muri komine Mubimbi muri Bujumbura Rural aho mu gihugu cy'u Burundi. Cypriano Ntaryamira umwana agira gatandatu mu bana 11 ayize amashure mato Irushubi aza kubandaniriza kuri college ya Mutima Mweranda mu gisagara ca Bujumbura 1968. Neza na neza hagati mwihonya bwoko giye kurikorerwa abahutu 1972 ku ntwaro ruhonya nganda ya Mikaeli Micombero. Cypriano Ntaryamira yahavuye ahungira muri Zaire aciye mu ruzi Rusizi. Ico gihe ibihumbi vy'abahutu bikaba vyaranyaze amagara yabihungira mu bihugu bibanyi. Ari naho yaho Cypriano Ntaryamira yahavuye abandaniriza guhungira mu gihugu cy'u Rwanda aho yahavuye asubira kwiga aja kuri college y'Irilima aho turi muri Kigali hagati 1973 gushika 1976. Inyuma yaho yahavuye abandaniriza kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Yavuye afise baccalaureat mu vya science ndetse akura n'urupapuro rw'umutsindo mu vy'ubufundi bw'indimo hagati 1976 1979. Mu mwaka wa 1985 Cyprien Ntaryamira yavuye ashinga ugwiwe rushingana na Madame Silvana Mpabwanayo maze baza kuronka abana batatu. 1976 yavuye bashinga Mouvement des étudiants progressistes Burundi. 1979 baza kushinga umugambwe w'abakozi b'u Burundi ari wo UBU. 1983 yabaye umuhanuzi muri Direction Générale de la Planification Agricole aho yavuye anashinga yororero ry'inkoko muri komine yavukamwe y'Imubimbi. Nayo umwaka wa 1985 akaba yaje gupfungirwa mu mpimba azira gukorana na UBU.
M18 igihumbi kimwe amajana 1986 Ndadaye na Cyprien Ntaryamira na bagenzi babo 10 bahavuye bashinga umugambwe Frodebu. Igihumbi kimwe amajana 1993 bahavuye batsinda amatora maze Ndadaye acagena Cyprien Ntaryamira nk'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Aho akaba yarangura amabanga yiwe agenzurwa na ministre wa mbere, umushikiranganje wa mbere akaba ari yari Sylvia Kinigi. Aho nyene amaposte atari make yaratanzwe ku batutsi, ariko ijoro ryo kwa 2021 ukwezi kwa 10 igihumbi kimwe amajana 1993 haza gutembagazwa ubutegetsi. Nuko inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Melchior Ndadaye, umuhutu yarahejeje gutsinda amatora yitorewe n'abene gihugu. Igenekerezo rya 9 ukwezi kwa mbere 1994 inama nshinga mateka yahavuye isubiramwo ingingo ya 85 y'ibwizwa shingiro maze yiha gushiraho umupresident mushasha. Nuko kwigenekezo rya 13 ukwezi kwa mbere igihumbi kimwe amajana 1994 Cyprien Ntaryamira yagiye gutogwa ku majwi 78. Habanje kubazuguruzuguru hagati ya Frodebu na Iprona, maze igenekezo rya 3 ukwezi kwa kabiri igihumbi kimwe amajana 1994 abariho baza kumvikana. Nuko Cyprien Ntaryamira abarahirira kuba president, nayo Kanyenkiko Anatole abo mushikiranganje wa mbere. Tukibutsa yuko wo Kanyenkiko Anatole yatanzwe na Iprona aza guseruka nk'umututsi. Cyprien Ntaryamira arahirira kuba umukuru w'igihugu yagize ati: Majambo make tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu. Discipline mu ntwaramiheto, discipline mu mashuri, discipline ku kazi, discipline mu migambwe, discipline mu ntwaro, discipline mu bundi bwose. Inyuma y'amezi make yahavuye aza kugandagurwa, maze agandagurwa avuye mu gihugu ca Tanzania bari kumwe n'umugenzi w'u Rwanda Byarimana Juvenal. Baza kugandagurwa bari mu ndege imwe, bagandagurirwa ku kibuga c'Ikanombe mu masaha ya 2:30 hari genekerezo rya 6 kwezi kwa 4 igihumbi kimwe amajana 1994. Ivyo bikaba vyashimishije abatutsi mu gisagara ca Bujumbura, binatuma bihereza amabarabara mu kwivina intsinzi yuko president w'umuhutu yabavuye ku gakanu. Ni nayo mpamvu tugera igihe tukibaza tuti ryari ubutungane canke ya masentare mpuzamakungu azotanga umuco ku vy'urupfu rwa nyenicubahiro Cyprien Ntaryamira. Aho ni mu gihe bagandagurwa, bivugwa yuko ngo mu gihugu c'u Rwanda hahavuye haba ngwihonyabwoko,
byo bita mu kinyarwanda itsembabwoko, ariko bikaba bigaragara neza yuko abo baperezida babiri duhejeje kubabwira b'abahutu bagandaguwe na FPR inkotanyi, akaba ari nawo mugambwe busanzwe urongoye igihugu cy'u Rwanda no munsi. Hejuru hakaba haza Paul Kagame arimwe ashikiriza ijambo abene gihugu. Umviza amajambo Paul Kagame yashikirije. Dufite urutonde rw'abanyarwanda tugomba gucira rubanza bahanuye indege. Mu ndege harimo iki? Muri iyo ndege harimo iki kigomba kwica abanyarwanda miliyoni? Nuko rero mwumvirije ayo majambo aravuga ati mu ndege harimo iki? Ibaze indege rero y'abakuru b'ibihugu babiri ikarerura n'abaminisitiri batari bake, ndetse akaba harimo n'abantuzenya n'abapilote b'abafaransa. Uno munsi akaba avuga ati indege ntacyo yari itwaye. Ucamo nakasuzuguro ubwoko bw'abatutsi busuzugura abahutu. Ni nayo mpamvu muri RENAP Burundi iyo barimo baravuga bati ngo baribuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, rimwe na rimwe tumwe turabiraba dusanga ari nko gukina umuvyimba ku bahutu bahaburiye, kuko dusanga ivyabaye u Rwanda imbarutso yabaye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu yarajeje kugandagurwa. Ubona bakaba atari uwundi, akaba yari Juvenal Habyarimana. Akaba hari ibibazo abantu benshi bibaza bakavuga bati FPR yafashe igihugu igifatisha umuheto, yararashe, ikoresha ibipanga, ikoresha inkoho n'amasasu, maze ikenagiza abari ku butegetsi. Ivyo bisigura yuko abari ku butegetsi abatishwe bamwe barahunze baromoka, maze FPR isubira ku butegetsi. Uyu munsi baragaruka bakavuga bati mu Rwanda abatutsi bakorewe ihonyabwoko. Vyoba vyagenze gute? Bishwe nabande mu gihe n'abari ku butegetsi bari bamaze kwirukanwa? Tuvuga tuti iryo honyabwoko ni tekinika ryakorewe muri laboratoire, kuko mu bisanzwe dutanze nk'akaroro ka hafi, nta kuntu umuntu yoza mu muryango wawe akica serugo, akica nyina w'abana, maze kakana kashoboye guca mu idirisha kagahunga, kakana katari muhira igihe babagandagura, bwaca kabiri mwene kubagandagura kicara mu rugo akaca avuga ngo bwa bwana bwatorotse, babavyeyi bishwe yishe wenyene ubwiwe ngo bamugize kwihonyabwoko. Murumva yuko ari inkinamico, ni inkinamico. Abavyemera bavyemere, abiririmba babiririmbe, binezereza muri ubwo buryo bwo kwiyumvisha yuko abatutsi bakorewe ihonyabwoko mu Rwanda. Ariko ku bwa RENAP Burundi tubona yuko ari inkinamico yabaye. Si au moins bo bari bakeneye kuvuga yuko hari ubwicanyi bwabaye, hoba habaye ico twokwita guerre civile, akaba harabaye ukwicana. Ariko kuvuga ngo ubwoko runaka, ubwoko bw'abahutu, intwaro ya Habyarimana yuko yakoze ihonyabwoko ku bantuza ku batutsi, bisa naho hari ugushinyagurira. Ani navyo bikunda kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi, aho abahoze ku ntwaro za kera cyane cyane nk'umugambwe Iprona wahoze utwara igihugu cy'u Burundi kuva igihugu cikukira mu 1962, aho bagaruka bakaza gukindaga ku muvyimba abarundi bo mu bwoko bw'abahutu babuze 1972 imbere n'inyuma yaho, bakagaruka bakavuga ngo abatutsi nabo bakorewe ihonyabwoko. Muco mbona yuko akagaye gafiseho kava. Nta kuntu umuntu ari we yoba yatwara igihugu ivyakozwe vyose ntagire n'umunsi n'umwe abigira ko amatohoza, yahengera baramaze kumuvana ku butegetsi, akaba ari yacaza kuvuga ngo mumfashe gutohoza ngo natwe twagiriwe ihonyabwoko. Mbege ihonyabwoko ryo bajyakozwe nabande, ryatunganijwe ryari, vyagenze gute kugira abakorerwa ihonyabwoko? Ni navyo tuvuga mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bisanzwe ivyo batanga bagurisha bashira mu manuza mu media bavuga ngo ubwoko bw'abatutsi bwarakorewe ihonyabwoko, ikinyoma cambaye ubusa. Ariko twibaza yuko n'abanyarwanda barabizi, nta batutsi bakorewe ihonyabwoko, barishwe n'ivyo bicwa nk'abandi. Ariko kandi tugiye kuraba ubwoko bw'abahutu bwicwe ku rugero rwo hejuru cyane gusumba urugero abatutsi baba barishwe ko.
ukubera ko tumwe turagerageza kugira ibiharuro vyihuta mu Rwanda nko mu Burundi ubwoko bw'abatutsi ni buke twavuga yuko nkuko babivuga avuga yuko ari bake ariko naho nyene si bake par rapport y'abatwa ivyo rero tumwe turabiraba murabona yuko abantu z'abahutu bari miliyoni 5 abantu z'abatutsi nabo bakaba nk'imiliyoni 2 akabigashoboka yuko hapfemo nk'abatutsi 500 ariko mu bwoko bw'abantu z'abahutu naho ugasanga harishwemwo hafi miliyoni 3 barimo bararaba ku rubuga baza guca basanga umengo abatutsi barahonyeje cyane ariko ikirukuri nuko mu bisanzwe abantu bahonyeje ku rwego rwo hejuru muri muraraba ni ibitero vyagiye birakorwa ku makambi y'impunzi z'abahutu bari bahungiye muri Kongo raba nk'igitero cyakozwe nk'unuzenya ku ikambi ya Byumba muca mubona yuko abahutu barakuri honya bwoko kandi na none umunsi babandanya kurikorerwa haba mu gihugu ntuzenya mu gihugu cy'u Rwanda nyene haba mu gihugu cy'u Burundi haba no mu gihugu ca ntuzenya ca Kongo abo twokwita ababantu babandanya gukorerwa ihonya bwoko ariko bigahindukira bikaza kwitirirwa yuko abantu z'abatutsi ari babandanya bagirirwa ihonya bwoko mu gihe bigaragara neza yuko mu mateka y'ibi bihugu byo muri aka karere k'ibiyaga binini dusanga ubwoko bw'abatutsi bwo bwagiye buhonya ubwoko bw'abahutu mu bihugu byose haba mu Rwanda haba i Burundi haba no muri Ntuza no muri Kongo tuza gusanga ibitigiri bininiya vyabishwe n'abatutsi ivyo navyo bikaba communauté internationale barorera ivyo bikaba nations irorera ariko bahindukira bakagaruka kuza kubishira ku bahutu yuko ari bo bisha abatutsi ivyo tukaba tuvuga tuti bitegeze guhagarara vyanka vyakunda ukubera ko hamwe vyo bandanya uko izo diabolisation zikabandanya uko tumaze kubona yuko tekinika ryo mu Rwanda avuga ngo abatutsi bakorewe ihonya bwoko limaze gukwiragira ku isi nzima aho usanga uwo mugize amavuga nawo u Rwanda rumenye acajanisha n'ijambo ihonya bwoko ngo ryakorewe abatutsi ariko ikihari nuko nta mututsi yakuri ihonya bwoko nabo babarapfuye hoba harabaye ntuzenya cyo twokita guerre civile bene igihugu barasimbiranira ko baricana ariko cyo kuvuga ngo ari ubwoko bw'ishubundi nubwo bwoba hari ubwoko bw'ishubundi tubaza yuko abafashe igihugu n'umuheto bagifashe kuko babanje kwica bari ku butegetsi barabica barabageza ku kanyuma baratabaromoka mwico gihe tugimo turabiraba dukoresheje la logique des choses tuza gusanga abantu abahutu ariho bakuriwe ntuzenye honyabwoko nayo mpamvu rero twatumutura nabiraba no mu Burundi muri muraraba nko mu ntuza mu Burundi twabuze aba president babiri mu munsi kiringo cy'umwaka ibihugu byo mu ntuzenya karere k'ibiyaga binini u Burundi n'u Rwanda tubitanje twabuze aba president batatu ano kuvuga Cypriano Ntajyamira yishwe igenekerezo rya 6 kwezi kwa 4 1994 Juvenal Havyarimana nawe nyene yishwe kw'iryo genekerezo nyene tukaca dusubira inyuma gatoya tukaza gusanga na president yari yitorewe n'abene gihugu w'u Burundi yishwe mu ijoro ryo kuwa 2021 ukwezi kwa 10 1993 mucamuna yuko ku kiringo cyo munsi y'umwaka hishwe president batatu himaze kwica president batatu muza gusanga araba ministre bagiye baricwa b'abahutu batandukanye ivyo vyose bikavyerekana yuko imbere y'umututsi amaraso y'umuhutu ntacavuze nta kamaro bayaha bama babona yuko bo bahari abasigaye nawo nubwo bohonywa ntaco biba bitwaye ivyo rero navyo ni navyo vyagiye biragaragara muri mwe murara no mu masezerano yagiye araba nk'amasezerano yabaye yarusha murona yuko bihaye ibice 40% mu gihe bizwe neza ko badashika n'ibice 14% nubwo birirwa bararirimba ngo barafise ibice 14% tukaza gusanga ubwoko bw'abahutu bari bafise ibice birenga 85% by'abene igihugu bagize u Burundi tugasanga baciye babaha ibice 60 vyonyene kwijana n'ubwoko bw'abatwa tukaje dusanga atana hamwe bugaragara ivyo vyose bikaca vyerekana yuko agatima tare bafise ubwoko bw'abahutu yuko kazokwama kagira intuzi kabagaragaza ariko ivyo navyo tukavuga yuko bitegeza guhagarara vyanka vyakunda kuko hamwe vyo bandanya uku mu bisanzwe naho twatumwe turubakira igihugu no twatumwe turubakira igihugu twamye tunaraba no kumanuze ya ku makonti officiel
bategetsi batandukanye aho twasanze iyo hageze yibukwa ry'umuganwa turumugani Rudoviko Rwagasore dusanga amaposte bayagize ari menshi amapublication bayagize ari menshi mukona yuko ari umunsi mukuru uri muraba ariho uwo bunamiye ariko iyo bigeze kuri aba president b'abahutu tukaraba nka ntuzenya nkanye n'icubahiro nyakwigendera Pierre Nkurunziza tukaraba Melchior Ndadaye tukaraba Cypriano Ntaryamira aho bose umuza gusanga nta numwe yigera jyogora umengo nta cabaye umengo igihugu ntaco cabuze ivyo navyo bikavyerekana agasuzuguro n'agakengere bafise ubwoko bw'abahutu tukavuga tuti ivyo bitegeza guhagarara vyanka vyakunda akaba no kuri iyo jambo nyene turangije ko kino kiganiro tukizera yuko tuzosubira mu bindi biganiro nk'ibi amubandanye mudukurikirana ku bindi biganiro tubandanye dutunganya turazi yuko muri benshi mudahengeshanya kubandanya mudukurikirana mufise ico muterera mufise akababakiye murashobora kutwandikira kuri email yacu murashobora kwandika renapeburundi@gmail.com interero zanyu zoyizakirizayo murakoze Never ntwari nizigera ziramba yo beg intwari ndafise intwari nka President Ntaryamira azane duhaye inyuma ya mezi makeya incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye yagandaguwe nabwo watinye kwicara kuri ya ntebe yacaga igihugu cari cuzuye amarira n'amaganya kubw'impfu z'abarundi reka nibutsa abarundi ku munsi mubi genekerezo rya 6 kwezi kwa kane 1994 aho imitima y'abarundi yuzura agahinda waruwejeje kugandagurwa i Kanombe mu Rwanda ubutungane burihe mbega ni kuki tutaramenya abaduhekuye ubutungane burihe mbega ni kuki tutaramenya abaduhekuye Ntaryamira Imana yiza kugudutiza akanya gato nanyega igihugu cacu c'Uburundi kiba carogoroye nta kindi warudushira imbere atari uguhuza abarundi nta kindi warudushira imbere atari uguhuza abarundi umve nawe uwo ari we wese yaba umuhutu umututsi canke umutwa akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe mu biwe no mu vyiwe nta bwoko bwo guhonya nta bwoko bwo guhonyangwa inzira dushaka gucira Uburundi niyo kunywanisha abarundi bose bizerane abahunze izabo bazisubiremwo atankomanzi abafise ibigwanisha bisubize hasi abasuma baguma biyongera abatutsi Mwagi warusigiye nituzopfa tujibagiye ijambo ryawe ry'urupfasoni tuzokwama tuginovora majambo make tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu discipline mu ntwaramiheto discipline mu mashure discipline ku kazi discipline mu ntwaro discipline mu Burundi bwose turahojeje umuryango wa President Ntaryamira ukomeze kwihangana turahojeje abarundi aho muri yose kw'isi yaremwe na rugira twabuze intwari nyinshi urakwiye kuva hasi ukabaza tukifatikanya n'ubutungane tukabaza abaduhekuye twabuze intwari nyinshi urakwiye kuva hasi ukabaza tukifatikanya n'ubutungane